Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe no munsi dufise intahe idasanzwe dufise intahe y'umuryango wa Gakuba Landry na Irakoze Leila Naomi Leila nabo baza kutubwira ivyo Umwami Yesu yabakoreye mu ntahe musanzwe mubizi nkuko vyama tuvugana ibintu Yesu akora bamwe baza kudushingira intahe ingene bakiriye Yesu Umwami n'umukiza abandi baza kutubwira ko bakiza indwara abandi baza kutubwira ibitangaza biri mu buzima bwabo Umwami Yesu yabakoreye canke akiriko arabakorera gushika no munsi rero uno muryango uje kutubwira ukungene Umwami Yesu yabakijije abakiza amagorwa y'ikigandaro ivyo bintu murumva vraiment biri très spécial ni bintu kumva umenga nta muntu yobishingira intahe mugabo aba bantu baje ko tubwira ingene Yesu yabagiriye neza tubaikaze muri kino kiganiro turabashimiye ko namwitavye utumire bwacu turabashimiye natwe ko mwatwiyumviri ego uno munsi rero nkuko mpejeje kubivuga ndabibwira no ko baradukurikira ibintu birakomeye kandi biri très spécial niba twafise n'amatsiko yo kubimenya ingene abo bantu baje gushimira Imana baje kugira ngo Mana warakoze Mana watugiriye neza waraturinze waratuzigamye na cane izina ry'Imana reka carihabwa icubahiro dushaka kumva rero ibi bintu vyabaye Landry na Naomi barubakanye ego kandi barakunda Yesu twashaka kumenya Naomi dere kwa Naomi yakiri Umwami Yesu ryari amaze igihe kingana kakijijwe wamaze kuvuga bimwe nitwa Naomi Leila Irakoze ndi umurundikazi hama ndubakanye na Gakuba Landry uyu ni umwaka wacu w'indwi tubana hama dufise abana babiri hama je nakuriye muri famille apana ikijijwe mugabo asenga kwanje ari umukatolika mama wanje ari umuanglika umva twaja muri Sunday school kuko papa ntiyaduha itegeko ngo muteze kuja muri katolika twaja muri Sunday school mama nawe yari yakuriye muri anglikana yose nakuriye muri Sunday school muri korale y'abana umva nari ndabizi ibintu byinshi baratwisha gusenga nari ndabizi byinshi mugabo kwakira Umwami Yesu nk'umukiza bimvuye ko nabikoze muri 2008 naho sinabikoreye mu ishengero canke mu ikorane nk'abandi kuko nico gihe kindi cose wasanga nk'undi muhira ko mnakunda gusoma n'abafise Bible ndakunda gusoma na haje umuntu sanzwe nzi umugenzi wa famille turavugana ivy'agakiza hama ariko arambwira ndumva ko sinigeze nakira Yesu nk'umukiza bimvuyeko ego ndi mu muryango nareje bandeze senga batwisha gusenga twaja dimanche gusenga mugabo ndumva yuko iyo decision atayo nafashe hama uwo munsi yari muri 2008 niho naca natura nka Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ubuzima bwanje buba buratanguye gukiza gushika no munsi inyuma yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza urumva hari ibintu byinshi nagiye n'experimenta hariho amaverite ugenda uramenya amwe hama ntangura no gukorera Imana natanguriye muri cellule yabera hepfo muhira twari umugwi w'abajana narabatijwe aho nasengera akwe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza hama muri iyo cellule tugakorera aho naho natanguye kuririmbira ndi umuririmbyi sanzwe ndirimba hama niho natanguye gukorera muri iyo cellule mu nyuma ndaja mu ishengero gutangura gukora ico gikorwa rero nabafise iyo ndoto yuko uzokubaka mugabo numva umengo nibanze birindire gato kubera ko ahanini ivyo nabona mu ngo zitandukanye haba z'abakijijwe sanza abakijijwe numva umengo ntibiryoshe kumengo si ikintu umuntu yoshuhira gose ariko nkumva umengo Mana jewe nagira mariage
ndagusabye hariho n'akariste nari naragize k'ivyo wifuza k'ivyo nifuza ako kagira abantu benshi entre ndaguhumurije ego ndakagira mugabo ugasanga ndiko ndasenga manu ibi nibi ntuzunkorereko ego mugabo nkaca numva nk'ikibazo none wewe muri ivyo bintu paraporo ivyo ukeneye wewe witeguye gute aca nsanga biko bingaruka ko kuri jewe no bati ibintu birakomeye si gupfa kwiruka Landry twahuriye aho n'umugenzi yatumye tumenyana je nari ndamuzi mbwa ntanzi karuyo uwo mugenzi atuma duhura nyene mu buryo bunatwengeje gose yari muri yitwa Landry okay ni wa Landry nije ko nari maze kumwumva mu bikorwa yakoreramo hama muri ico gihe turatangura ubugenzi turabagenzi tukavugana kugira abandi bose bavugana muko muramenyana buke buke hama dukwasengera hamwe turi muri kohal twese je nari umurongo nyuma je nanje gusengera yasanze okay hajanye nawe wagiye kwawe hagira utumvuko bitari ego hama ico gihe nari umurongozi wiwe muri kohal ya rero urumva twaragerageza abantu baraho ntibamenye ivyo twe turimo mugabo twebwe tugire tumenye uko twotagenda ibyacu bibe gwacu imbere ya byose tubanze tumenyane turukwacu mu nyuma rero tuja kubiserura ku bandi haheze nk'imyaka 2 canke 3 aho twagira mariage donc mu kugira mariage muri uko nakubwiye ko nari mfise ubwoba bwa mariage bizogenda gute muri iyo transition niho twaronse abagenzi nabo bari bubatse bo ariko tubaraba je ndabaraba nkabona bariko banyeka ikindi gicapo kiryoshe cane ca mariage gitandukanye kimwe waruzi hama rero turiko turamenyana nabo abagenzi twadusanzwe tuzinanye nibo batubereye parent hanyuma turagenda turamenyana turiga amakuru atandukanye zijya nyigisho muba mugira z'imbere ko mugira mariage aho rero hagiye haravamwo kumva umwe ngo ndamwiteze ko kwaba umuntu w'igitangaza kuko baranyereka muri ayo makuru ati ni umuntu kandi ukazoja gushira kuri we yuko umwiteze kwibi ni uzobabara gutyo onye rero niho mu kugira mariage ahanini numvise yuko ngize mariage n'umugenzi n'umuntu tuzinanye n'umuntu tugiye kumenyana rero hama nka kurya bavuga ati tugiye kubaka turubatse tugenda turubaka ku munsi rero bica bigenda biroroha mu ko namenya uko tuvugana kuko hari ibyo twavuganye imbere ya mariage nabyo twavuganye ati urugo rwacu ruze rumere gutya tukabyifuza mbwa gasanga dushitse muri uwo mwanya foko twiyajusta twe twashakiye biraduhinduriye mugabo hose tugenda turaprivileja kuvugana nababaye naryohewe ndabivuge hama nawe uko nyene urakoze cyane tuje kwa Landry uyu wadari ko Leila yaje arepondre ku matante yawe guhura na Naomi yabiciye ko umuntu afise ibicapo ko yumvira ico yipfuza yanayivuze nibaza ko naje nagiriye ubuntu ko abo twagiye turabona naho twasenga hamwe kugira umwanya gushobora kwimbira ati ejo hanje ameze gute kuba ku rugo umuryango uzokubera umufasha ndabisengera mugabo nibaza ko nk'abahungu batari bake sinabisengera nkuko abakobwa bisengera nibaza ko bo bafatira umwanya gusumba muri rusange simvuze bose narabisengera hama muri uko kubisengera ukagira umwanya wo kubaza ati okay yoba ngwiki yomeze gute ibirengeye vya yobasa gute mugabo yo afise imyifatire yihe yo afise ukwizera ukuhe hama novuga yuko
simpavuga ngo 100% canke mugabo novuga ko yarengeje mu buryo bw'uko hariho ivyo nivyo jewe ntiyumvira nasanze Imana mu kumpuza nawe yari yariyumvira kuko dusangiye ukwizera dufise iciyumviro kimwe caho tuko turaja hama narakunda kuvuga nti ndifuza uzombera umugore ko aba umuntu twicara tukaganira hama tukaganira bidasaba kumusigurira ikintu na kibivuze rimwe akumva gatatu nibaza ko yumva kandi cyakunze kunyibutsa navuze nti navuga ko nifuza uwo twicaye mu rugo muri ko muravuga ataguma ari ego mugashobora kubaza ikibazo kigakutuma kwiyumviruka kugira ngo usigure kenshi yari karanseguza arakunda kubinyibutsa ribaze yuko Imana aranyishuye gusumba ivyo naje uranifuza. Amen. Murakoze cyane. Nero cacu tuje no ku kintu nyamukuru mwarubatse kandi mwatse mukunda Yesu kandi Imana yarabahezagiye. Mwatwiye ko bifise abana babiri ariko kandi inkuru tugomba tuvuga ijanye n'umwana. Iyo nkuru rero nawe niyo agomba yitubwire. Alors ya large tubwire guhera la conception genre aho bihera tubwire ngene wari wiyumva ivyi indoto wari ufise nkuko je kutubwira indoto umuntu agira iyo yubatse umuntu yubatse arafise indoto agira kandi Imana nuko iradeshitse utubwire nivyashitse hama tuteze tubandanye. Navuze ko dufise abana babiri abo ni babiri bazima mugabo hariho umwe atashoboye kubaho ari we mukuru. Twaragize mariage muri 2018 kujya abandi basagira mariage hama twebwe twari twavuganye turavuga ati umwana tuze turabe tubangire gato kugira dufate umwanya wo kubana kwanza mugako gato ntikakunze kuko urumva twaravugana ati bikunze sawa bidakunze sawa Imana niyo abishaka kandi no gusenga twavuga ati Imana twicifuzo cacu nikiya mugabo ushimye ko bigenda ukundi twebwe nta kibazo. Twagize mariage muri juillet camenya ko nasamye ngira ngo muri December canke janvier ibintu sinuka neza periode hama ibyo byabaheze imyaka 5 hama wamenye nyene ko ari test positive inda ya mbere ubu uri mu birere nari ndyohewe wamengo ntubikomere induru ahantu hose umengo umuntu wese wabona tucumbira warubizi cyangwa ukamengo bebasha sinotangwa gutambuka kwa kundi ntukibimenya numva ikintu cyane nakoze ndabimubwiye twarajanye kwanza ko twakorera ahantu hamwe bati tugende tugiye turabimenya umva mengo abantu bose nababwira iki niki fisinda bati ahubwo fuko ca ndaba nze guca kuraba mama ndabimubwira nawe byumvise n'umunezero twese umva twari muri uwo mwanya hama umutwe wanje yari muri uratwaye inda hari ibintu narabona ko nafise mukuru wanje amaze kubaka navuga ati okay ntambona aravomisa umva n'ibintu bibaho umengo ndi prepare ndatwara inda ukwezi kwa mbere nkaguma nibaza ibibazo umwana arasa gute bimeze gute ukaca wumva ikisi nshaka kugifungura nshaka iki bati ibintu mwahora batubwira nkumva hamwe uravyutse uravomishije nta na kimwe rwafungure ahandi barantwara kwa muganga ko yavyase ko mfungura ngo mavomisa mugabo nkumva umengo nivya bintu biri normal kujya twese tubizi ubuze ati umuntu asamye umubiri urahinduka urumva aho mugabo mu mutima mu mushaha mu mutwi wanje uko nja muri ecography wumvise umutima uko kubita abati hari umuntu ndani muri ciri ukumva nyene ni experience iryoshe ataco umuntu yoyipaha cyangwa isubirize hama tukavugana na Landry none ubatse ko ari umwana azobameze gute nzo basa nande
azobasa nande reka azobahoze nkatwe cane azobavuga umva utwo tubazo twose Yeah. tukagenda turatugira ahandi ukaza ubona nk'ubundi uvyimvye amaguru bakambwira biri normal ku muntu afise inda turagira kamarshe turagira iki mugabo nyene sinzi ngene bivuga urayiryoherererwa uwo mwanya urawuryoherererwa umwanya wose urawuryohererwa vraiment naho vyo bibabaje naho wokumva kamaleze uvuga uti ni kubera yego vraiment kandi mu byo twapanga byose urumva ntitwa tukiri babiri twavuga ati foko turaba bebe bamaze kuduhaho DPA uvuga ati iyi periode oyaha iyi periode oyaha nk'ubu ari nk'akazi ukavuga ati nukuraba iyi periode ntuzoba uri kure kuko ya matari kari ngaho akantu kose rero tugakorera ngaho onye hama uko je namwakira emotionnellement nkamushuhira niko wabimukominika mugana we araza kuvyivugira kuko abagabo babitegura ntavyunza kuvuga hama turabandanya sese meze neza ntonda ku kazi kandi mu mutwe wanje nanavuze ati nzohagarika akazi hageze sinshaka gufata konje imbere nce ndayiprofita ndaheza kugura ibintu vraiment by'umwana impuzu byose nditegura kana meze neza kandi aho buryohewe cyane gose hama rero n'ikindi twari twaratoye n'izina n'amazina yawe twari twaramaze kuyatora tumaze kumumenya twafata umwanya wo kumusengera dusaba Imana ati okay Imana uyu mwana ni igiki umushakako kuko kanshi tuba turi muri je nshaka iki mugabo kujya tuzi yuko atamuntu abaho Imana itashatse kandi umuntu wese aba hari kubwa imigambi y'Imana kujya muri Jeremie 29:11 avuga niko twavuga ati Imana n'umwana wushaka azove mwiki azokora iki hama turatora amazina yiwe kuko uko twumva uko Imana ibidukomunika yico azobaje gukora urumva umaze gutora amazina ntitwa tukavuga bebe hamagara izina hama iryo zina yari Shamikatalia hama twavuga ati Shamika umva twari dusigaye duhamagara izina yari umuntu mbese ari aho rubanye yari umuntu agira gatatu mwana mu nzu hasigaye ko tumubona gusa ahandi hoho arahari hama ngira negereze amezi 9 aburamwo nk'iminsi ingahe hariho umudamu twakorana nawe yari mungenzi rero twamenyereye rimwe ko twese twasamye mugabo amaDPA yiwe yari espace gose rero canamubwira nti bazi uraza tugende ku muganga umwe hama tugirishe ecography ubonye tubonye DPA aduhaye abari gushufata ahanini nari ngenjanye n'uwo mudamu hama turagenda arabwira umugabo wiwe nanje ndamubwira nti uvuye ku kazi kare tudusanga ngaho hama natwe turavuga ati none natwe tugiye kugirisha hari ikibazo ecography uwo mugenzi arinjira be n'umugabo wiwe barasohoka turabaza bimeze gute ati bimeze neza hama natwe twinjiye muganga aranyereka aho njyama muri uwo mwanya aratangura aragira ecography araraba aravuga ati umwana ari muri position nziza yahindukiye neza aranatangura kudutweza ngo byasha afise umutwe wandi basa umutwe asha aratubwira yari umukobwa ati kandi ni umukobwa ati murabitse ko umukobwa atego n'umukobwa muga rero umaze kumenya kuja muri ecography hari akantu kuri kajya ga écran ubumenyereye ko uzona akantu je ndakabura mugabo nguma ndi calme uwo muganga arasubiramo kandi nende yakaravuga akiri karavuga ndamuraba nari njyame gutya nawe hagaze nko ngaha ndamubwira umwana yapfuye ubwira Londres umuganga ntavyo aravuga mugabo kuri ka écran ntabiriko ahantu na hano biri
aho wibuke amasengesho twagira uruteze umwana nyine mwamuhamagara mu izina muhamagara mu izina wanapanze ari umukobwa hoho uba wapanze n'utuntu hoze ariko kuri papa nabo araza kuvyivuga mugabo aho hose wibuke ibyo bintu byose wabayemo umuganga nyaca atubwira ati umwana yapfuye wumva yavuye ku muganga wamengo ni ibombe bagukubise hama atubwiye gutyo mu mutwe wanje ntibyinjiye sinabyakiriye mu mutwe wanje haciye hazamwo ndiko ndarota ndaza kuvyuka ibi bintu sibyo kuba musanzwe ndi umuntu ahoze ca ndahora gusumba hama aca atubwira ati umwana yapfuye ati rero muce muca aho bahora babakurikirana bababwira ibikurikira aho hari kuwa kane mu masaa 11 17h ikintu caciye kiba twaciye tugenda yakubwira turindiriye hanze nabo bakeneye kumva basanzwe bimeze gute niki dusohotse ca tubaza bite umwana ameze gute twari dufatanye gutya mu gusohoka sindi bya kariyumvira caca ndahindukira ndabara ndavuga ati umwana yapfuye cyasanga warabishuye yego nishuye ico gusa umwana yapfuye ca ndasubira ndarabyonje hama ikintu caciye kiba bari urumva nuko uravuga oya reka kuvuga ivyo bintu carasubira ndabara umwana yapfuye ca tubaza ati none mugiye he turatashe muhira umuganga yatubwiye kwa muganga ubwo ca tuja muhira turagenda turanza turicara tubanze dutahure habaye iki mugabo muri uwo mwanya iyo habaye iki je mutwe wanje nari muri turaza kuvyuka iyi ni indoto turimwo gute umwana navyutse mu gatondo numva sayine namwumvise sinigeze ngwa hasi nta nkuru mbi nigeze numva nta stress nagize niriwe nicaye ku kazi nkahaguruka nkaja muri toilette nkagaruka nkahaguruka nkatembera hanze gatonya gute umwana yapfuye habaye iki ntangwa kwiyumvira mbere ari ikintu nakoze ntazi naguye sindavyibuke ntangwa kugira ivyo bibazo byose abo bagenzi baraza badusanga ngaho nawe aca aratelefona abantu bo muri famiye arababwira ibibaye abo bagenzi baraza barasenga mugabo nkumva ndi kure y'ayo masengesho uriko uransengera mugasihonde ngume nobabwira ati mu mutima nkumva wapi ibi turimo nibiki rero hamaze kuza famiye umva nabo baca bagira ubwoba nimonze muje kwa muganga ntagira icuba uwo mwanya twari mu mwanya je nari mu mwanya twese turi mu mwanya wo kutamenya ico dukora kudatahura ivyo turimo muri uwo mwanya kudatahura mbe hariko habiki tureyagisa gute hacakurikira iki bigenda gute hanyuma mu nyuma turagenda turasohoka turava muhira ko hari buzuye abantu turagenda turabonana n'umuntu w'umukozi w'Imana arafata umwanya aradusengera hama aca tubwira ijambo ryadufashije riri mu byadufashije yaratubwiye ati mu mwanya nk'uyu ntutora impamvu byabaye mu mwanya nk'uyu wibaza ibibazo byinshi atari ku ikintu nobasaba kandi ngiye kubasengera kwanda nabasengera ntimugwe mu mutego wo kubaza Imana ati kubera iki wavyemeye kubera iki habaye ibi ati kuko ico kibazo murakibaza nta nyishu za kuronka kutaronka inyishu uraza guhwera upfe ariko arabivuga gutyo mu mutwe wanje je naciye mfata ico kibazo turacegeje uwo mwanya wose sinari bwarire kandi uwo mwanya wose numva umengo harakenewe ko kwanza tubanze tuva aha hantu tubona ibintu byari byo
atubwiye gutyo mu mutwe wanje yari muri ikibazo ntaco tubaza sawa tugiye nyene nk'abantu mu ngwano muga sindatahura umusha wanje ntura processing ibyo ntose ko biraba ca turaja ku muganga muganga aratubwira ati aswara aravuga ati aratubwira monitoring aravuga ati umwana yapfuye ati rero muzoce muzinduka ejo tumukuremo numva umengo none ntimubirara mubigize uno munsi numva umengo n'ubundi mubabaro ngire bati oya nimugende abaganga ubu nta baganga bahari ejo mu gatondo muzozinduke sawa suye muri ya nzu mu gatondo navyutse fise umwana abusha fise ndamwumva nateguye uduhuzu twe twarajije kugura byose suye muri ya nzu ariko mfise information yuko umwana ntabwo umwanya wo kuryama sinavuga ngo twarasinziriye uribaza ko usinziriye mugabo udasinziriye nkaguma mfise ibyizigiro yuko umwana araza kubusha mugabo nkumva nahindukira kubera ikiziga kica kigwa naco nkumva umenga arabushije mugabo siwe mu gatondo rero umva muri uwo mwanya naribaje ibibazo byinshi mugabo nkaguma nibuka ca kibazo sinza kwibaza kubera iki byabaye kuko nta nyishu nza kuronka kandi muri uyu mwanya igikenewe nuko tubaza kuva aha hantu nkabona tukabona ati hariko haba ibi n'ibi niko numva umengo ni ibintu biriko biranyaruka niko umengo ibintu hariko haba ibiki buke rero turaja kwa muganga barambwira ati nta cesarienne tukugirira kubera ari inda ya mbere ati wohava usanga utevye gusubira gusama kugira ubanzukire ati reka tubanze turabe tuguprovoke umwana asohoke yasohotse kandi barambwira ati ni wowe uza kumusunika kuko ntaza kugufasha byose bihagaze kuri wewe baca baranshira muri salle d'attente nayo ndayirimo hakaba hariho abaje barindiriye abana bakaza ukabona ko umuntu amerewe nabi akaca asohoka agiye kwibaruka agaca agenda mu cumba nta n'umwe yari arimo ikanki yanje muri uwo mwanya rero icamfashije kubandanya yari ubwa mbere we ko twari kumwe narumva yuko naho tutaza kuronka amajambo yo gusenga ngo twere Mana iki n'iki n'iki uraza kunsengera kandi nanje ndaza gusengera naho twovuga mu ndimi gusa urumva mugabo twasenze hama yari abantu bari ngaho abo mu miryango abagenzi nabo ukabona yuko barahari kandi bahari dukora iki nimba ari insengera bagasenga kandi bakaba bazi yuko nawe utaza kuvuga ati senga baransengera ko hari umwanya numva umengo nta n'ingufu zo gusenga ibintu ntabwo nshobora kandi uwo mwanya wose sinari bwarire kugezaho hama nkaca nambara nk'ama écouteur nkumviriza indirimbo z'Imana mu kumviriza indirimbo z'Imana naca sinasenga mu majambo ko sinumva amajambo nokoresha Mana umfashe Mana ugire iki naca nsenga mu ndimi ciza co kuvuga mu ndimi kimwe mu vyiza hama umwana yasohotse twagiye kwa muganga kwa gatanu saa moya niho batwakiriye umwana yasohotse kwa gatandatu saa kumi nka 6h30 gutyo numva ari ijoro rirerire mw'ijoro barambwira ati madame haguruka ugende utambuke kugira ibise bize agenda nkatambuka aca mbwira nk'umugenzi turi kumwe aca mbwira ati aho umwana yapfuye riko ngira ibi byose ku mwana yapfuye aca mpora aca namubwira nsengera ni vyiza kugira abantu iruhande yabo bagusengera hanyuma umwana aravuka avutse turatangura baramuduha turamuraba turashima Imana nuko isi nubwo ati twakuye ingufu hehe baraduhaye umwanya turamuraba sinavuga ngo twakuye hehe ingufu z'uko uvuga ati Imana turagushimiye uyu mwana kuko sinaze yuko twanabitahura ibyo turavuga muga turashima Imana kuri ayo mezi twamaranye
mu nda ko ubuzima bwacu bwarahindutse kandi ntituca tuvuga ngo duce dusubira nk'abajeune mariye atamwa hari uwahaciye hama turasenga baramutwara hacatangwa rero amanama yo guhamba aho niho byace bitangwa gukubita avuga ati nindagira ahantu tugira duhambe turafise umuntu tugira duhambe si uwo ari we wese ni umwana wacu aka kanya tugize mariage turahambye ibintu bisigura iki amanama araba ibiriyo biraba nagiye kurira neza umunsi wa nterema bamushize mu kinogo indani bagatangura gufuka aho niho rero nahereye mana ahandi hasize umwana aragiye sinzosubira kumubona imfura yacu aho rero niho navuga ati mana ndagukeneye hama ikiyogeze ubona abantu baca bagenda nawe yaciye asubira ku kazi jewe yakonje nanka gufata imbere baciye bayimpera rimwe ku kazi 3 mois ya 3 mois wari wapanze yuko zo buri kumwe na bebe yego kandi aho muhira bavuze ati nimukure hajya amavarisi kare kuraho ntabibona je naje nkumva umengo nibabinzanire ndabibona ahubwo ndavyemere katawe mfise muri uwo mwanya rero niwo mwanya wari ugoye niwo mwanya nibaza nahuye n'Imana gose Imana irandemesha irampa kumva yuko ihari kandi irampa kumva yuko iriyo control y'ibiriko biraba bitari si ibintu bishitse giturumbuka yabibona ibyabaye hama irampa no kumva yuko rema je turi kumwe ejo ndahabona uwo narafata iminsi nkarira nkabyuka nkarira bikanka ko nsohoka nkarira hama we nkamubwira nti uvuye ku kazi ntagira ahandi uca utahe kuko numva kumengo nje kwambara iceye muri uru rugo kumengo nje kumererwa nabi gutanga udatanga icyo banyiteze ko nawe nkamubaza nti none ndakubaza nk'ubu byo kuturonka abana uwo bifata gute kuko hamwe naca ntangura question ati mbega ni ingwane yanje canke wewe ntiyobanyiteze ko abana hama nanje ikosa akaba ari jewe turonka abana uwo mwanya wose babagenzi basenga abo batubereye abapana marene abo iyo miryango hari ivyo batamenye nyene babiri indani mugabo aho ugeza kwiyugurura bakadusengera bakadushigikira aba pastor bacu bakadusengera bakadushigikira muri uwo mwanya twaba turimwo mu ntambuko yose twagenda dufise hama ntivyatevye nyuma yaho gato menya ko nasame kandi urumva aho yari umunezero urenze muga tugiye kwa muganga acatubwira ati ni œuf clair ati ni developye ni kuyikuramo aho rero nari muri mana cabuka zokumva zo gusaba umwana naciye oya navuga kandi navuze uko nyene nararize tunabwira Imana nukuri ibi bintu ukurikiranije gutya nta mwana zo gusaba ukabona ndi umuntu nzovyara nzumuntu ubishima mu myaka 10 30 5 ingahe sawa mugabo Jaffer z'abana nawe turahagaritse kuko ndabona ko atari ivyo wanje canda kinekura gutyo ni nkuko nufata iyo kame ufise nka tanda gutera batimana canda namubwira nti ambiza tubiganire ko hamwe tutoronka abana ubu twabifata gute kubera hariho ama couple menshi bibagora kubamwe basanga barabaye ikibazo ntibacumvikana baravanye twitegure hamwe vyoteba vyogenda gute kuko numva umengo jewe si nta wundi mwana ngira ndondere aho hakurikira ibinyene turabiganirako arambira uko abitahura nanje namwe ko ntahura mukungene tumeze jewe ndiyumvira cane gose kandi ikintu ndakijamwo namaze gufata umwanya wo guciyumvira gose
hama muri uko kwiyumvira kwanje urumva ndabona iki hamwe vyogenda nabi ni gutya ugasanga amashanse menshi ahengamiye niko tumeze turateba ku bintu bibi na jana twita niko meze kandi ahateba gose ubu je ngo ndabamenyeshe yuko ntangwe kwiyumvira ndiyumvira ku buryo umugabo mbaza ati hehe rega nivyo wiyumviriye ndanamushwanira kuvyo niyumviriye nanje rero hama we rumva jamba afite udupercentage to yuko twivyiza ntabwo ati oya sha hajya anye mu bigaragara mu bikunda gushika nawe rero akaba ari umuntu avuga ati ndabiciza kuko ikibi ntaco kije kunyungura atarukungisha rumva rero je ndiko ndamubaza ati nk'imyaka nkuya rumva ati nk'utwomara imyaka nka 20 aca ndabe 20 uyikuye he wato yenda byumva nandi uratubumva abantu none abo bantu ni wewe namwe ati erega foko twitegura numva umengo twitegurira ibintu byose bishobora tubyitegurire nawe akambye ati jaho nta sinda gukurikira yash numenga n'umuntu araho ego we yarambye ati sinda gukurikirana gato namwe ati sawa rero je sinzwe nuzobije jewe nditegura ibyo byose nditegura muri uwo mwaka nyene numva uwo mukuru yapfuye muri octobre 2019 asohoka mu nda le 26 octobre muri uwo mwaka nyene iyo le 26 octobre camenya ko nasana kuri ya tariki nyene sinokubwira hagati amatariki ari karegereza y'uwo onye harabaho dutension hagati yacu ugasanga hari utuntu dupfuye mbwa ugenda kuraba nawe hajya tuko dupfiki ukakibura mu nyuma niho twagiye gutahura ni kubera ya tariki ivyo mwabayemo biriko biragaruka mwene mumengene mu bijere iyo periode twaciye tuba ahantu n'abagenzi turafata umwanya wo gusenga turafata umwanya wo kuvugana turasenga hamwe tuva twumva turi bashasha hama iyo tariki rero nyene ncandamenya ko mfise inda nari ndyohewe narakomye induru banditse ko ari test positive umuganga yaranzaniye ati raba resultat ndambwira ya irabe wewe ndambwira madame irabe je ungiye cyangwa ati positive yacabona nkomye induru natwe kumugumbira ati yambaye yumva ati umugore arasaba hafise ikibazo mugabo ntiyabazi ibyo maze ibyo mbayemo hama cana agenda ndamurabaho yarari ndamuhaye iyo resultat cyangwa ati nibiki wewe n'igipapuro agiye kuraba mbona ko yarondeza nabwa iri positive ndafise imba umva yari umunezero udasanzwe ucufatana n'ubwoba rero gambe izoshika ukwezi kwa mbere kugiyemo sawa mugabaho hose nukuri guma ngaruka kugira abantu iruhande yawe basenga apana basenga kubw'idini apana basenga kubera ari ibibazo gusa mugabo abantu uvuga ati aba baransengera turi kumwe abandi bakaba bari ngaho kugira bagukure mu ubwo bwoba abimana ikoresha kugira ngo ikure mu ubwoba canke ikubwire ijambo twaronse abantu badusengera dufata umwanya wo gusengera hamwe nimba ari ubwoba ngize hakagira ati eka reka kwiyumvira ibyo ndavyumva tariko reka tubanze tugerageze ntaje kwanka caciyumvira kandi warabapartaja ntaje kwanka iciyumviro canje kuko arazi ko niyacanka ntidusubira kuvugana mugabo avuga ati reka tubanze tugerageze iki turabe ibi ingene bigenda twizera imana turabivyikora muri 2021 niho twaca rero turonka uwo mwana arabaho mu buryo bw'igitangaza turamuronka nawe nyene nabwiye umugabo ari nka saa 13 ndambwira ati mwana je sindamwumva numva atagikina kose ko umuganga yatubwiye ati mukumva ari difference muze muriruka tugiye aratugireye kugrafa tubwira ati umwana ameze neza ati mugabo mbona ndiko ndafyonda mbona adahindukira aturazi ikintu ngenda bagire cesarienne aho mutwe naradutse ndatwenga ako nari muri
ibi navyo biguyemwo n'ibiki mugabo aca aratubwira ati ibya mbere vyarabaye mugabo ibi Yeah. ni Imana ituburiye agenda aragira cesarienne bagiye tugiye muri consultation nta shakoshi nta ati ntimuva ngaho Ivyo basi hari ikibazo. Ivyo nta kibazo atari wowe urinze ubivuga Yeah. twagiye. amukuyeyo aca asanga umwana yaguma ashaka kumanuka mbwa cordon yari yamwizigiye Cordon. turavuga ati mana mu mutima nari twagiye dusubire mu bindi mugabo mana wahabaye Yeah. ukuri byarabaye ishimwe rwose Yeah. inyuma yiwe haheze imyaka 2 turaronka n'uwundi Amen. donc nawe dufise abana babiri Amen. Iyo Mana ni nziza bravo. cane Kandi irazikwirura imitima. rwose mu buryo umuntu ataba yiteze Yeah. kandi ikamenya no gukiza imitima ikamenya no gukiza imitima rwose Yeah. Imana ishimwe kuvyo bakoreye kuri côté ya l'entrée tuza peut-être ntiza kuvuga l'histoire nkuko nawe mayivuze mugabo tuba dushaka kumva muri yaka umvise ko madame afise ndavuga ati ndabaye mu papa ubwo we yatanze umupapa uba wumva nyene mvuga ati nanje ngomba nitwe papa ubonye bipfuye ndashaka kumva iyo passage wowe umerewe gute ya processus ingene wa accompagner madame yagize ikibazo mu buryo bwose mu mubiri uko sidababesha mu mubiri uragira ikibazo kandi vraiment kwihometa biranakwibutsa biraguma bikwibutsa ati rega mu mubiri umeze uko kubera ko wari ufise inda nshaka kumviriza namwe nkuko reka bivuga maze kubaka uwo mengo ni go rukurikirana mubatse muca mubyara mugaca murera mugaca mugakurikiza mukagira iki hamurumva twe twanabivuganye kuko twitegura nyene kubakana yavuze inyigisho z'aba bariko baritegura kubaka warumva nyine bitandukanye ivyumviro bidafite ivyumviro nyene abubatse imbere yanyu uko babivuga niho twageze ahantu tuvuga tuti turibaza ko vyo bavyiza dufasha kanya imbere yo kuca twihutira kwiyumvira ati kubyara nubwo urumva nyene biguma ari ingingo Imana ifata turavuga tuti tukwiha akanya ko kanya kare akanya ko kubana ukumva tuzinanye umwe abiwabo undi abiwabo mugabo turi hamwe tugira ko ako kanya ko kwanza kumenyerana imbere ko hagira undi aza mu rugo donc umwana twatubyaye amaze gusama ni uko kubana nawe kumva abongereza nabo bivuga neza ati we are pregnant donc twese turi urumva hariho urukuta abafise numva wewe ni no mu mubiri mugabo nawe wo kuhaba kumuherekeza yavuze atashoboye gufungura iki bigasaba kubyuka ukiruka hariya nyakuzanishara arashaka inanasi ibyo byose akaba uri muri mu mezi angahe hariho umwana azobonetse hama ukaba wumva ni nkuko abandi benshi by'abagendekeye nawe uzofise umwana uzomuterura ingene uzomwoza ingene uzomubona azobasa gute nkuko abivuze na rimwe mugakora ibintu abaganga canke abahinga batandukanye bavuga muri uwo mwanya tuburi kuratahura cane ikintu bakunda kumbwira ati kumuvugisha ivyigwa biravuga ko ari mu nda bayumva ijwi rye arumva papa wiwe arumva mama mu misi ya mbere ukabikora mugabo atari uko uri kurabitahura rwose ukaza kumbanyi ukamuvugisha ukagira iki ukamuvuga mu izina donc umaze kuba ahantu nk'aho onye uruhande rutari rutonyi ubu umaze no kubonana n'iyo misi y'inyuma ukabona uko uzogira uko uzoryoherwa uko yavuze kuja kugura impuzu kugura ibitandukanye ukamubona yazambaye ukabona iki bishitse yabivuze harabaho umwanya wumva umengo ntivyinjiye mu mutwe mugabo aho nibaza kumbura bishobora kugira aho bitandukanira gatonya nuko uca wibuka yuko uri umugabo uri umutwe w'urugo uteza kumushigikira kuko hariho n'ubwo ruhande rundi wowe utari kurumva umubiri umubabaro mu mubiri ugati ufite uba ahantu hagati jewe siniyibagira mugabo ntezo kuhaba kubwiwe uko kuhaba rero kubwiwe byiza uhaba kubwiwe na wowe umeze neza woca umenga uteza kunyarutsa kumera neza wewe kugira ngo ushobore kuhaba kubwiwe hama ukumva ko byoroshe kumubwira ati serura umubabaro ababaye ukumva ko woza ukamuhobera ukamwumviriza ukagira iki ubwana we nyine kenshi arembera ati mugabo none wowe bite
jewe nta kibazo jewe ni hari umugabo wo kwanza kuko urumva hariho ibirengeye byo mu mutima n'iki hariho n'umubiri uri kurababara n'iki urumva ari kuba aho hantu hagati ni igiki deja cabaye kugira ngo itahure hama ce nifata gute hama hakurikira iki kuba hagati y'ivyo byose bitatu ntibyoroha yabivuze haciye iminsi urumva ego kazi baguhaye umwanya wo kubanza kwanza kurira wawe mugabo asubiye ku kazi uzi kumusize muhira ntawuza hariho umuryango hari abagenzi n'iki mugabo ukabuvuga ati naje warakeneye kumagaho hama ntibigomba bikunde kucuba ngaho urasubiye ku kazi ntuza kuzana ibyo wari urimo utezwa gukora hama na kenshi uvuye ku kazi kumva yuko mbanze kwanza mve mu byo mu kazi hama ico umuntu avugishije ukuri coba hafi nuko wobanza kwanza guca ahandi hantu atari ku kazi atari muhira imbere yo kwitegurira kuja muhira mugabo akabaza ateke simpava nza guca ahandi guhura n'abandi ngo muyage canke mugire iki mugabo no muhira arakeneye ko haba hama nawe urakeneye kuba muhira kugira ngo mubane ntiyace yabaho ku gutandukana ko naco rimwe na rimwe gicaka ikibazo iyo bavuze ngo nyuma yo kubura umwana ntibasubiye kumvikana n'iki kenshi nuko batabandanye bagira umwanya wo kubana urumva kuri izo mpande zose ntibyoroha hama kenshi niya abajije ikibazo ati urumva we biranamworohera guca bazi ikibazo ati tubice tubigenza gute umva yavuze wa kabiri imbanya kabiri dusanze ari imbanya idashobora gukora nk'uko umuganga yabitubwiye kubaza ati okay bice bigenda gute kumva yuko kwigarukamo ukavuga ati simpava mvuga icifuzo canje kuko jewe byonyorohera kuvuga kuko mu mubiri hariho kubabara canke ivyo bisabwa kugira ngo mushobore guca mwiyumvira ko mushobora kurondera undi mwana jewe bitariko birambako kwiyumvira ati birakenerwa kandi byana byiza ko tubwira ku murindi wiwe kuri vitesse yiwe since nihuta jewe mvuga nti jewe ni sawa turondera ubundi hama tubone ubundi mugabo nkaza ndamubwira nti ntakiriko kirihuta wowe igihe cyose uzoba wumva mu mutima yuko harageze tuzosenga dusa Imana kushobora kuronka ubundi hama nawe tumaze kubiganira dusoye kubiganira akavuga ati none by'ukuri urumva urisubira neza ko ari byo kuko hamwe kumbura ashobora kubaza ati ariko aragerageza kubyorosha kandi sinumve n'iki mugabo ukagumaho mugabo bamaze kuganira nawe ukasura inyuma ukavuga ati Imana ntaba ari jewe gusa kuko ntegezwa guhagarara nkumva n'iki mugabo ndakeneye gukomezwa na wewe yabivuze kuronka umuryango abagenzi abo musengera hamwe mukaganira naza ko ari kindi caje kidushoboza cyane kuko yavuze uburyo haraho muri kamere tumeze nk'abasaro naho dutandukanye twese dusanzwe tutavuga cyane mugabo yabivuze mu byiyumviro barafata umwanya wo kwimbira cyane agashika naho yiyumvira aho ushobora aho bakumbure rero nkabandi oya muri uno mwanya bimeze gute okay ico kiri mu kindi kintu cagiye kiradufasha twese kandi twize ko kuvuga uti ego bimeze gute mugandi ko nitegiki hama tukagarukana n'ikintu twabumye turiko turavugana ko tukiri no muri fiançailles ni ibyizerwa byacu nibi ikintu gihari ko une vérité immuable ukuri kutanyiganyiga cyangwa ukuri kudahindagurika ni mu byaza biradufasha iyo dusuye kandi tukica tuvuga okay turabona uko ibintu biri turabona ibyabaye turabitabura byose ibyo kumenya byo ngo impamvu urumva byo biri hafi ubunyene mugabo ukuri guhari n'ukuri nukuri mwakoze gose mwakoze ko dupartage bino bintu ndisuye yuko hari abantu batabashobora ko bariko baca muri ibinyene direct mituko turavuga mugabo bashobora kuba bafise igikomere c'imyaka myinshi bakaba batararonka amajambo bahumuriza bakaba batararonka ibintu nk'ibi biba confuse bavuga bati twari ko turacanamo dupfa umwana yagiriye 5 ans wewe yibereye mu mahoro kandi umwana yibereye mu mahoro kandi umwana avuga ati papa na ndabizi tuzobonana donc nukuri ni babiri bakomezanya Imana irafise igituma idushiraho kuri nose amajambo y'Imana ni meza avuga neza dakikanye ko yayitumbye mu buryo bw'igitangaza kandi ibyinzira zacu zose irazize nta nimwe yobeho nuvuga nawo matarabaho Imana yarize ivyiwe byose Londres tarabaho Imana yarize ivyiwe byose yeretse ko muzohura yarize ingene bizogenda byose kandi
iciza kiruta byose yaraduteguriye ko tuzobana nayo. Yego. Imana ishimwe kubw'ivyo. Amen. Mwakoze cyane, Imana ibahezagire, Imana ihezagire umuryango wanyu, ibakomeze mubandanye uko. Nta kindi gituma ingo zikomera. Nta kindi gituma ziryoha atari uko guma mufatanye. Kumenya uti ibi byose turiko turaca musiwe. Ariko none twakora iki? Ufise intege nkavuga nukuri jewe ndi down ndi 0000 karadida. Undetse je ntacu ndashobora kuja kuri zaho abagabo barakunda kwihagarara. Ntacu je ndashobora kuduza gatori. Kuvuga tuduze twizigiye Imana. Byose nukuri birashoboka. Mwakoze cyane. Imana ibahezagire. Mwakoze namwe mwese abakunzi ibiganiro vya HTV kuri no ntahe mweje gukurikira. Nukuri Imana yabagiriye neza abo bana bantu nikiri ku ngoma. Nikiriho. Umuntu wese ukura dukurikira uri kuca mu bihe bigoye, ibihe vy'amarushwa tandukanye canke ibihe vy'imibabaro ijanye no kubura bacu. Abo bacu turabakunda. Ariko Imana nayo irabakunda kuturusha. Ntitwava tuvuga ngo ndagukunda gose ngo mugabo Mana ntumutware. Oya, none uwo muntu ukunda gose Imana nimukunda. Nayo Imana iramukunda kandi irakeneye ko babana. Ariko tugume tuyizigiye, tugume tuyikunda, ntituyibaza ibintu byinshi n'ibyo tudashobora gutahura tukiri muri nosi. Kandi ivyo nta muntu umwe yashobora kubitahura bimushikiye. Mwavyumvise byarabashikiye, ariko kandi kirusha byose turizigira Imana tudakekeranya ko tuzobonana nabo bantu kandi ko tuzobabona imbona nkubone. Ivyo bintu by'igiciro nibiri irremplaçable, nta nco bisubirira. Tuvyibutse twuzura inkomezi, tukuzura izindi nguvu, ndetse tukabwira Imana ngo tuzokubona ryari, tukatanga kuvuga ya majambo bakera bavuga ngo Maranatha. Imana ibahezagire, Imana ibagwize iyo muri hose, Imana kandi ibahe guhishurirwa ivyayo no kuyikunda kurusha uko mwari musanzwe muyikunda naho mwa muri bino nyene. Nico kintu cambere kiryoshe no kwizigira Imana no kuyikunda, bikadutuma tuguma tuyizigiye ko ibyacu byose bizi kandi kitwitwararitse kuruta ko umwana w'umuntu yo twitwararika. Ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no miryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.